Mwiriwe canke mwaramutse nizere neza ko mumeze neza. Iyo mumeze neza natwe tumeze neza. Nitwa MC Egundos. Niteka ridasanzwe kuba muriko muradukurikirana ahagiye hatandukanye. Ico ndagusaba gusa ni kugira subscribe kuri ino channel yacu. Ariko nimwe mu nkuru canke mu nahe nje kubabarira iriko iravugwa hasha gitandukanye. Ariko nahandi hantu ino nkuru canke nahe woyasanga atari kuri ino channel. Muri kino gihugu acitwa Uburundi havutse inkumi yitwa Kagisye Arnisia Kadohave, benshi babona nk'umugome ariko akaba ari intwari y'abamwegereye nabo basangiye akazi. Ariko nubwo abamubona kuri kamera bamubona nk'umugome, hari yindi sura yo mu buzima busanzwe benshi batamuziko. Yamenyekanye cyane mu Burundi biciye mu gukina scenario zo muri filme zitoroshe, izibabaje, iziteye ubwoba, ariko akazikina neza bigatuma benshi bibaza ko uwo bariko babona ko ari we wanyawe. Bamwe bigatuma bifuza kumugendera kure, abandi bakibaza ko ivyo akina bizo mukurikirana. Ariko twabamenyesha ko imbere yo kubanza gukina zino scenario arabanza agasenga. Yesu wabambe, waravuze ngo nitwasenga dusaba ivyo kurya bidukwiye, kandi butubwire data wa twese dukiza akabi kose. Ndakwinginze rero. Akirika Imanakazi agiye gukorera akandi, agasaba ko ikiganza c'Imana kibana nawe, narijya ivyo akina ari kinyoma kuba bikina, ari kukaba ukuri kuba biraba, kandi akabikora neza kubera ko abashaka ko bizoshika kure bikazoba icigwa ca benshi. Inyuma y'iyo sura ya sinema, Kadohave ni umukobwa w'inahe nyinshi, yitonda kandi akunda abantu, niyigera yibona nk'umuntu amaze kuba celebrity kurusha abandi, kandi niyiyemera. Ni umwana yakuze yitwararika, yiga cyane, ategera neza mu ishuri kandi aca bugufi. Ndakumenyesha neza yuko abari mu umunyakaranga, mu muco wiwe harimwo impuhwe, umutima w'urukundo n'inyifato ibereye umukobwa w'icitegererezo. Nkora ireresi ndarinezererwe, ndabikora ndavyumvamo nk'Imana. Ariko kandi nifuza ko ireresi izashikana ahantu kure, kumbure ngatunga umuryango kubera ireresi, n'igihugu canje kikagera kure, kikagira isura nziza, kikagira ishusho nziza biciye mu mareresi, kandi ndazereza ko bizoshoboka. Neza yuko ndifuza ko ivyo nkora bihindura abandi, bikampindurira ubuzima. Sinshaka kuba umukinyi gusa, ndashaka kuba intumwa y'amahoro n'iterambere. Jewe ireresi ndayifata nk'ivugabutumwa, kuko nzi ko hari abantu bashobora kuraba amareresi yacu bagahinduka, niba bari bafise zino ngeso bakaziba. Bamwe basanzwe bakorana mu muryango wagutse, mu muryango w'urukundo, ndavuga BMT, barashoboye kuvuga ano majambo. Eka abo bakorana muri BMT Buja bakavuga ko Kadohave agira umutima wa ikigoro, niyo scenario iba ari y'ubugome amenya kuyikinisha neza nkaho ivyanyavyo, ariko akagaruka mu buzima busanzwe nk'umwana w'Imana. Directeur manager wa BMT Fisto, benshi batazira Mr Giti, avuga koko Kadohave ari umwana mwiza kandi yubaha, aciye ubwenge cyane, genius. Akavuga ko mu gihe abandi bakobwa bazanwa muri sinema kugira bagaragare bamenyekane, ariko wewe yazanwe no gukuza impano yiwe, kuyagura ndetse no kuvuga ubutumwa. Kandi agakomeza akatubwira ko muri kwa gukuza no kwagurira impano yiwe, Kadohave akaba ari umwanditsi w'amareresi, akaba n'umurealisatrice mwiza. Vuba mugiye gutangura kubona muri filme yakoreye realisation. Filme amaze kwandika yagaragaye akaba ari resi Imva ya Mwihoro, yaciye ku rubuga rwa Bollywood mu bihumbi 2024 2024. Agakomeza akatubwira ko muri kwagukuza no kwagura impano yiwe, Kadohave akaba ari umwanditsi mwiza w'amareresi.
akaba n'umurealisatrice Emmanuel Mr Giti, akaba akomeza atubwira ko amubona nk'umuntu azomara igihe kirekire muri uno umwuga wo gutunganya amareresi, kandi akongera akabona ko impano yiwe izokwaguka igashika kure no mu mahanga, agatanga kuboneka no mu mafilme international. Akarangiza amusabira umugisha no gukomeza kugira amahirwe mu buzima no mu kazi kiwe. Muteka ryawe mu cubahiro cawe uri kuradukurikirana, turagusaba nturengane udakoze subscribe canke s'abone kugira uzohore ubu wa mbere kubona canke kwakira ibiganiro biryoshe nk'ibi tuzohora tubashikiriza ku bakinyi ba filme y'u Burundi. Ko turakenera commentaire yawe aho usanzwe uhuri hose. N'icubahiro kidasanzwe. Nitwa MC Egondosi, ndabakunda cyane. Hasta la vista, God bless.